Kaze cyane, kaze nshuti bakundwa, muriko mudukurikirana kuri uyu murongo. Ndabahaye ikaze kandi nongera ndabasaba yuko twojana kugira bikunde muze kunyunganira, kuko bisaba yuko abantu bafashanya. Nashaka tuvugane ku kintu kijanye no kwigisha abana bacu ibijanye n'imibonano mpuzabitsina. Ni ikintu kitoroshe mu bihugu vya Afrika, mu bihugu turimwo. Je nibaza mbere ko no mu bihugu vya Buraya bitoroshe kuvuga, ariko ko ndacumva nokivuga, reka ndakivuge, kuko nagiye mbona ibintu vyinshi, ingeso nyinshi zagiye ziyadukiza bivanye nuko habaye kutamenya mu bantu benshi, mu bana bato, mu bana bariko bararuka, canke ndetse no mu bakuze batazi akamaro k'igitsina ico arico, canke gikoreshwa. Niyumviriye yuko twobivugana, ariko cane cane tukigisha abana bato. Twebwe nk'abavyeyi, umuvyeyi wese iyo ari muhira, ni vyiza ko aza araganiriza abana kuva bakiri bato, ababwira uko bakwiye kwifata. Na cane cane murabona ibihe turimwo, hari ingeso z'ubuhumbu, hari ingeso ziteye ubwoba, na bimwe vyose bita amasodomi, ibintu bibi cane. Rero umwana yaba umuhungu yaba umukobwa, kuva akiri muto ategerezwa kumenya yuko uwumuhanagura yagize kaka, umufasha ari mama canke papa canke umuntu amujejwe. Ivyo umwana kuva akiri muto, afise imyaka 2, afise imyaka 3, ukaguma ubimusubiriramwo, nta wundi muntu yemerewe kumukorako, kumukora ku gitsina canke ku gapipi. Ivyo dukwiye kuvyigisha abana bakabimenya, bizobafasha kuko muri iki gihe turimwo bisaba yuko umwana yigishwa. Muzoraba umwana akiri muto ashavuye nko mu myaka 2, 3, 4, umwana aca ashaka kwikora ku gapipi, na cane cane yashavuye cane. Uzobona umwana yicaye, kenshi muzobirabe, je nabiboneye akenshi ahantu, ngasanga umwana nyina na se bagiye kurima, umwana yasigaye wenyene, sinzi ko ari irungu bashaka kwihoza, sinzi ivyo ari vyo. Hari igihe usanga yashize urutoke mu kanwa, ugasanga ukundi kuboko kuriko gukora mu gapipi. Ahandi usanga umwana yarize mu kwihoza, akaba ari vyo agira, akikora ku gapipi, canke ari umuhungu akagakinisha. Ivyo si ibintu vyiza mu bisanzwe. Nico gituma amaka nkayo twe nk'abavyeyi, ego twebwe navyo twigishijwe cane, kuko ibintu nk'ivyo muri Afrika ni ibintu bitavugwa cane, ni ibintu bitavugwa, umengo no gushira isoni, ariko nibaza ko atariko bimeze. Kimwe gusa, bisaba yuko twigisha abana bacu ingene bakwiye kwifata. Muri ico gihe umwana ubonye yuko ariko yikora ku gapipi, utegerezwa kumenya namushavuje, n'uwundi yamushavuje, ukamenya ingene umuhoza, umuhendahenda agahora, kuko
bisa nk'uko yariko yihoza ariko bisaba yuko ari umuhoza hanyuma ukaza uramufasha buke buke ukamubwira si vyiza kuza urikora ku gapipi buke buke umwana atanguye guca ubwenge ukabimubwira neza. Umwana kwa kundi twigisha amaso afasha iki? Amaso afasha kubona. Umunwa ufasha iki? Ufasha kuvuga, ufasha kurya. Amazuru afasha iki? Guhumura. Amatwi afasha iki? Kumva. Ukuboko gufasha iki? Gufata, gukora. Amaguru afasha iki? Gutambuka. Rero ntushobora gutambuka mubwira umwana ati amaguru azofasha gutambuka hanyuma umwana aca afata inzira ngo ariko arayerera. Nico gituma uzomwigisha ati rero Imana yaraguhaye amaguru gutambuka uzoza ugenda iyo ndagutumye, iyo ugiye ku ishuri, iyo ugiye hanaka ukamusigurira, agiye mu murima, agiye mu bindi bikorwa ajejwe agenewe gukora bizoba vyiza. Ariko kuyerera uzomubwira oya, amaguru ntiyemerewe kuyerera. Nibaza ko ariko twobikora no ku gitsina, ukamubwira umwana ati agapipi uragafise, uko citwa kurya wavuze ugutwi, kurya wavuze umunwa, sinzi mu rurimi uzobivugamwo, ariko uzomwereka yuko igitsina ciwe gikoreshwa mu gihe amaze kubaka, mu gihe akiri umwana cane, muto cane, arozwa, arahanagurwa n'abavyeyi n'abamujejwe, ariko nabo utegeza kubamubwira akabamenya, ku buryo nta muntu azova kwibarabara ngo aje guhanagura umwana wawe yemere. Kuko twasanze yuko abana benshi banafatwa ku nguvu, babona ati abapapa bose ni bapapa, abamama bose ni ba mama, ariko ugasanga abana barakorewe ivyamfura mbi, barononwe. Rero bisaba yuko abana bacu tubakurikirana mu kubigisha mu nyigisho cane cane. Ndabasabe bavyeyi twigisha abana bacu. Ikindi nariko ndiyumvira, nabonye umwana atanguye gukura, atanguye kugira imyaka 4, 5, mbese no musi yaho arashobora kubaza ati mama, umwana bamukura he? Kenshi numvise abavyeyi bavuga ibitari ivyo, c'est vrai, bavuga ibitari ivyo, bakavuga ngo naramuguze. Eka wamuguriye hehe? Mubwira ati umwana naramuronse. Aca numa kuko hari imyaka atabibazo vyinshi umwana agira. Haragera imyaka umwana kubaza ati none mama, umwana wambwiye ngo waramuronse, none wamuronse gute? Ni hahandi rero umuvyeyi atangura kwiyumvira ati ndamubwire gute? Mubwira ati hariyo akabuto, hariyo agahimba kamvuyemwo, akandi kava muri papa kubera dukundana, haca havamwo umwana. Rero buke buke azogera ahamenya ko umwana ava muri papa na mama n'ingene bigenda. Muri ico gihe umwana aba ariko arakura, kandi ariko arakura uko yarigishijwe yuko igitsina ciwe kizokoreshwa mu gihe azogikoresha, mu gihe yubatse, kiba ikintu ciza cane. Mu buryo busanzwe aba ariko aragikoresha mu kugira pipi, ego kugira pipi aragikoresha, ariko imibonano mpuzabitsina azoyikora ari uko hageze kurya amaguru yiwe ataja kuyerera,
niko n'igitsina ciwe kizoguma uko nyene kugeza yubatse, kuko burya hari ibintu abavyeyi twirengagiza, ariko ntivyari vyiza kubwira umwana ati tekereza igitsina uragifise, kuko imisemburo umwana amaze gukura atanguye kuba umuyabaga arumva yuko umubiri usha kuwundi. Rero kubera atigishijwe aca yumvira ati ubu ko numva mengo biriko birabira reka ndabihoze. Ariko yarigishijwe kuva akiri muto, burya tuzigisha abana bacu kuva bakiri bato, kuko umwana muto ikintu ukimubwiye kimugumamo, ukimusubiriyemo kirafata. Rero tubigishe yuko bazogenda kubaka izabo, hanyuma bakazogira iyo mibonano mpuzabitsina bamaze kuba mu ngo iwabo. Rero nashaka gukebura canke tuvugane umuntu wese yoba afise ico yonyunganira. Ni vyiza ko yunganira kuko nibidufasha twese abavyeyi, ariko mu bintu numva cane cari co kwigisha abana ibintu vy'imibonano mpuzabitsina, bakamenya yuko bibaho. Ego ariko arakura ukamubwira ego birabaho, ariko mu gihe utarubaka ntivyemerewe, nta muntu abikwemereye, ntivyemewe. Rero kimwe gusa, umwana arumva aca yumva bitahura, ariko kandi yarigishijwe akiri muto cane birafasha kurusha uko tubigisha barakuze. Ntiyigeze yigishwa yuko umubiri wiwe ari papa gusa azohanagura mama canke umuntu amujejwe, akamenya ati n'umuntu wese n'uwahise arahanagura, ntazomenya neza ico akwiye gukora. Kandi muzobona umwana akiri muto, nico gituma dukwiye kubigisha bakiri bato. Akiri muto aremera ko umwoza mw'ibase, nawe mushira hanze mu rugo harimwo abandi bantu bicaye, nta ngorane, nabo bamuraba nabo bamutwenga, nta ngorane. Ariko uko akura ubona kwiyaka ku kantu kamwe kamwe, haragera ko uja kumusiga amavuta, utevye gato ugasanga yayisize, ahandi ugasanga watevye gatoyi yatanguye kwiyambika, akambara nabi ariko akatangura kwiyambika. Hazogera n'ikindi gihe akubwira atoya ntunyoze mama ndiyoza, mama ndiyoza, canke tantine ndiyoza. Rero muri ico gihe uca umenya ati umwana ariko arakura, donc akwiye ashaka guhisha ubwambure bwiwe. Ni ikintu ciza cane kigaragaza yuko umwana ariko akura neza kandi ubwenge bukora neza, kuko umwana akiri muto ashobora kuva mu nzu usanga amadushe ari kure y'aho baba, kure y'inzu tuvuge, agasanga yakuye impuzu yirutse muri dushe ari gusa, ariko atanguye gukura ico akora aca atangura kwihisha, ashaka igitenge, ashaka eswime, cyangwa ukabona agiye yambaye zirya mpuzu nyene. Uca umenya ko umwana atanguye gukura, kuko ukabona umwana arengeje imyaka 5, 6 adashaka kwihisha, utangure kumufasha gose, mbere utangure kumufasha cyane amenye guhisha ubwambure bwiwe. Hanyuma mu bintu twashaka kuvugana cane nivyo, ni ukuvuga abavyeyi dufashanye abana bacu, tubigisha ingene bakwiye kwifata no kumenya igihe imibonano bitsina ikorwa, yuko atari igihe cose, atari umwanya wose umuntu yumva bishaka, kuko vyerekana yuko umwana akomeye, umuntu akomeye, ariko
si uko aca abikora, n'aho amaguru atambuka ntayerera.